Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Pasteur Hilaire Nininahazwe. Uno munsi nipfuje kubaganiriza ku nyana zitukura canke inyana itukura. Tumaze igihe twumva amakuru menshi yajanye n'ibiri muri Isirayeli, intambara yatewe na Hamasi, ihonyabwoko ririko rivugwa ko ryakorewe abanyapalestina ubu, n'ibintu vyinshi. Nagomba tugaruke kuri kirya gitero. Abantu benshi baravuze kandi niko n'amakuru menshi yadushikiriye yuko abantu bo muri Hamasi bateye kandi bakica abantu. Nanje ndavyemera ko koko bateye bakica abantu, bakica abayahudi nk'uko twagiye tubibona. Ariho jewe ivyo navuze ntemera neza nuko ivyo bintu bishobora kuba vyarabaye bikabaho Mossad canke izindi nzego zicunga umutekano ata kintu zibiziko. Ariko ico tubona c'ukuri nuko hari abantu bagizwe imbohe, hariho abantu bishwe. Isirayeli yaciye ifata imara indwi zibiri iriko iritegura gutera muri ico gisagara. Bavuze ko hapfuye abantu bashika igihumbi canke ibihumbi bibiri bishwe n'abo muri Hamas. Ubu abasirikare bo muri Isirayeli bivugwa ko bamaze kwica abantu bashika ibihumbi 30, bakangaza abashika ibihumbi 500 batagira aho bakika umusaya. Ni ikintu gikomeye giteye n'ubwoba. Hari inkuru rero y'inyana itukura canke inyana zitukura zitatu zari zimaze igihe zaravuye muri Amerika zizanywe mu gihugu ca Isirayeli. Zaje gukora iki? Musanzwe muzi yuko igihugu ca Isirayeli kitemeye ko Yesu Kristo ariwe Mesiya, citeze uwundi Mesiya. Ukuba ingoro rero azozako ashikiramwo ntirubakwa. Mwibuke ko muri Isirayeli harubatswe ingoro yubatswe na Salomo yitwa Temple de Salomo, hanyuma iyo yarasambuwe. Mwibuke iyo niyo yakorewe ko n'ibikorwa bimwe vyakorwa na ba Nehemiya na ba Esidrasi, muravyibuka. Iyo rero yarasambuwe. Iya kabiri nayo niyo yariho igihe Yesu Kristo yariho ngaha kw'isi, kandi niyo yabereka ati aha nta buye rizosigara rihagaze ku rindi. Niko vyagenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na umwaka wa 70. Niko vyagenze umwaka wa 70, inyuma yuko Yesu amaze kuduga mw'ijuru. Hariho umujenerale wo muri yavuye muri Roma yitwa Titus, yarasituye neza iyo ngoro yose, nta hasigaye na kimwe. Ego ugiye hariya urabona ivyasigaye kandi bigaragara ko zari inyubako zikomeye. Muri ico kibanza nyene haciye hubakwa ingoro canke imisigiti. Umusigiti witwa Dome du Rocher niwo ugaragara mu gihugu ca Isirayeli. Utawubonye nibaza ko utovuga ngo wabonye Isirayeli gushika kuri ubu muri iki gihe. Ni umusigiti rero witwa Dome du Rocher, usakajwe n'ikintu kimeze nk'izahabu. Nabonye vyongora kubashirako amasanamu, ariko mu nyuma barahubatse n'uwundi musigiti witwa Al-Aqsa. Uwo musigiti
nawo uraho kuri ico kibuga, kuri ico kibanza nyene bavuga yuko ariho iyo ngoro ya Salomo yari yubatswe. Ubu rero bavuga bati, abayahudi bavuga bati twebwe dushaka kuhubaka iyo ngoro ya gatatu kuko niho Mesiya azoza. Mu ngoro ya Salomo canke iya mbere canke iya kabiri baratanga amashikanwa, bakica igikoko bakakibaga bakagihereza. N'ubu rero hariho ijambo bahagazeko riri mu guharura, mu gitabo co guharura akarongo igice ca 19 akarongo turasoma guhera ku murongo wa mbere dushike ku w'icenda. Mbere bigoye kuko no munsi sinatoye aho nashize amarori, ubusaza nabwo burangenze, ariko nafashe amafoto kugira ngo nshobore gusoma. Ivy'ikimazi c'inka yiriza y'akagajo. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati ibi nivyo bibwirijwe n'icagezwe jewe Uhoraho nshinze. Barira Abisirayeli bakuzanire inka yiriza y'akagajo itagira ibara canke agasembwa, itigeze gukoreshwa igikorwa na kimwe. Ijanwe inyuma y'aho mushagaje, ikeregwe imbere yiwe. Maze Eliyazari umuherezi akoze urutoki mu maraso yayo, ahagarare ahatumberanye n'umuryango w'ihema ry'ibonaniro, ayacucagire ibihetangabo ndwi. Iyo nka iheze iturirwe aho nyene imbere yiwe, iturirwe yose uhereye ku rusato rwayo n'inyama zayo n'ubuseri bwayo n'amayezi yayo. Maze umuherezi yabire ingegene y'igiti c'isederi n'utubabi twa ezobu n'utunyuzi dusa n'agahama, abiterere hagati mu muriro aho iyo nka ituririwe. Uwo muherezi aheze amesure impuzu ziwe, yiyuhagire abone gusubira aho mushagaje, akomeze abe uwuhumanye gushitsa ku mugoroba. Uwayituriye nawe nyene amesure impuzu ziwe, yiyuhagire akomeze kuba uwuhumanye gushitsa ku mugoroba. Umuntu adahumanye ayora umunyota w'iyo nka, awubike inyuma yaho mushagaje ahantu hadahumanye, ubikigwe ishengero ry'Abisirayeli ngo baze bawutobe mu mazi, abe ayo guhumanura. Ivyo bizoba ivyo gukura ivyaha. Rero Abisirayeli baraziguze izo nka z'akagajo, barazizana, bazirondeye imyaka myinshi kugira ngo bashobore kuronka inka y'akagajo itagira akandi kantu n'akoya na kamwe katari ak'akagajo, katari agatukura nk'uko bitegerezwa kuba. Hariho mwene data aherutse kwigira ico yivuze ko yavuze yuko izo nka bibaza ko ari inka zabaye zimwe bagenda bahindura novuga
génétiquement travaillé. Et donc ni ukuvuga ko bazi hari ukuntu bazigabuye, hari ukuntu bazihinduye kugira ngo zize zitagira akantu na kamwe kazitandukanije. Iki umuntu arashobora kuvyemera kubera yuko eh, zabonetse muri Amerika, ziboneka mu rugo rw'umuyahudi, ziboneka, umuntu ashobora kwibaza ibintu byinshi, ariko reka tubigeze ngaho. Rero uko inkuru yavuzwe, hariho n'umupasitori hano mu Budagi yitwa Markus Raab, niwe yavuze yuko, canke Rapp, yavuze yuko izo nka rero zimaze gushika ubu zimaze imyaka 3 ngaha, zaba zimaze igihe zishitse muri Israeli, no kuvuze ngo ngaha zishitse muri Israeli. Rero abo muri Hamas, ni ukuvuga abanyepalestina, bamaze kubona ngo izo nka zije, bariyumviye bati ivyo arivyo vyose ingoro, imisigiti iri aha bita kuri dome, aha bita kuri esplanade de mosque, kuko hajya Israel, hajya Yerusalemu hari imisigiti ntihari umwe, bati uwewo bagiye kuri iyo misigiti yacu, hanyuma baca rero batera kirya gitero. Ariko ikiriho niki, ikiriho kivugika nuko ubuye abisirayeli nabo biteguriye kugira ngo iyo ngoro yubakwe. Mu bisanzwe ibikoresho byaramaze gutegurwa, ugiye, naragiriye ubuntu ngenda muri Israeli inshuro 2 aho hantu nyene, ariko kubera ntari mfise uwundongora ngo ahanyereke neza, naciye iruhande yaho babitse ibikoresho. Mukamenya ko muri Israeli rero hariho ku munsi wa gatanu canke ku munsi wa gatandatu, ujya mu munsi bita isabato, ni umunsi ukomeye cane, abantu bose baraza, na cane cane abo muri Israeli hariho abantu bashika hafi umuriyoni, bobo barihaye, bihaye Imana, bitwa les Juifs Orthodox. Abo bantu rero ne mu service nta vy'igisirikare bagomba kujamwo, ni Imana gusa no gusenga, nivyo bakora. Ariko nkuko nababwiye, bo bavuga ati Mesiya wacu ntaraza. Twebwe rero abakristo, ubwoba canke ico tuzi, narakibabwiye ejo muri ya audio canke muri ya video twavugana, uzokwinjira muri iyo ngoro bakamutangarira ngo ni Mesiya, kuri twebwe abakristo niwe antikristo, kuko ni wa wundi azoza akavuga ibintu biteye isoni, akanavuga ko wewe ari we Mana. Reka aya majambo dusubire tuyasome, nubwo twayasomye ejo, reka dusubire tuyasome. Ari hano muri Tesalonika, ibaruwa rya mbere rya kabiri ryandika Abitesalonika, igice ca 2, ko turashobora kuhasoma. Reka duhere mbere aho bihera, duhere ku murongo wa mbere, turagomba tuhaheze. Kudahagaruka imitima no kugaruka kwa Yesu. Twebwe Yesu ni Mesiya, ariko aba ntibaramwemera, abo muri Judaisme ntibamwemera Yesu ko ari Mesiya. Bene data, ku bijanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, harimo n'ingene tuzomusanganira tukabana nawe. Turabinginze ngo ntimanyiganyige canke ngo muhagarike imitima kubera inyigisho womenga zivuye kuri twebwe, byaba biciye mu buryo bwo kuvugishwa canke amajambo canke ikete, zibabwira ko umunsi w'umwami wacu umaze gushika. Ntihagire ubabesha mu buryo na bumwe, kuko uwo munsi utazoshika
kurwanya Imana kutabanje kugaragara, kandi na wa muntu w'umugarariji atarahishurwa, uwagenewe kuzoranduka. Azokwishira hejuru, yongera agwanye icitwa Imana cose n'igisengwa cose. Mbere azokwicara mu rusengero rw'Imana, yiyite Imana wenyene. Mbega ntimwibuka ko nkiri kumwe namwe ibi nahora ndabibabwira, kandi murazi ko igitumye ataraza ubu ari kugira ngo azohishurwe igihe gikwiye kigeze, kuko ubushobozi bw'umugararizo n'ubu buriko burakorera mw'ibanga, kandi buzoguma gutyo gushika ikimutangira kivuye mu nzira. Aho niho wa muntu w'umugarariji azoca amenyekana, uwo umwami Yesu azokwicisha impwemu zo mu kanwa kiwe, agasangangurwa no gukayangana ko kuza kwiwe. Kuza k'uwo mugarariji kuzogaragazwa n'ibikorwa vya Satani n'ubushobozi bwo gukora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo azimize abantu. Azokoresha uruhendo rw'uburyo bwose kugira ashobore kuzimiza abaja mu mahonero, kuko banse gukunda n'ukwemera ukuri ariko kwari kubakiza. Nico gituma Imana ibarungikira ububasha bw'ubuzimire kugira ngo bemere ivyo binyoma. Hanyuma kubera yuko banse kwizera ukuri ariko bakanezererwa ikibi, bazocirwe urubanza. Haleluya. Nshuti zanje, bene data, izi nka muzitondere, muzikurikirane, murabe ivyazo. Ngira ngo muramaze kubona amashengero menshi afise ya matara n'indwi, hariho henshi muyabona, kumbure bamwe bagasanga kubera ko bafise ico bafana n'iryo shengero ry'abayahudi, canke abandi nabo bikaba kubera yuko batabizi, canke kubera bari mu bibanza vy'abandi, bakoresha ibibanza vy'abandi. Kera je nari ndabitunze birya bitara, ariko hageze igihe naravyikuyeko kuko nabonye yuko naco bihuriyeko n'ivy'agakiza. Nshuti yanje, nezerewe no kukubwira yuko Yesu ari mu kuza. None muvyumve namwe, ubu intambara yaratanguye. Ubu mu minsi mikeyi muzobona iyo ngoro bagiye kuyubaka, ariko ntibazoyubaka mu mahoro, kubera yuko nibaza ko mwakurikiranye ingena habaye iyegereyegere canke kwigaragambya, imyiyerekano, harabaye imyiyerekano mu bihugu vyinshi, bahakana canke bavuga ko bashigikiye abanyapalestina. Ku vy'ukuri ikibazo sico, ikibazo ico ni ikibazo kiraba ubwoko muntu, ariko ikibazo kininiya kiriho ni uyo mugambi ugomba gukoreka. Bisigura iki? Bisigura yuko iyo ngoro nibamara kuyubaka, uwo nawe akivuga, azoba yagiranye amasezerano, akita Imana, azoba yagiranye amasezerano n'igihugu ca Israel, hanyuma azoba ari umukuru akomeye. Amaze kugira amasezerano nayo, amashikanwa yo gukerera ibikoko azohora atangwa, azohora agirwa nk'uko vyari bisanzwe bikorwa na kera, ariko ngo ivyo bizomara imyaka 3 n'inusu.
iyo myaka 3 n'inusu rero abantu benshi baribaza yuko ishengero rishobora kuduzwa muri ico gihe, canke rishobora no kuduzwa imbere, ariko intambara rero y'isi yose baravuga yuko izi ntambara zamaze gutangura hirya no hino zishobora kuba ari intango y'intambara ya gatatu y'isi yose izotuma ibihe vyahanuwe bishika. Nashaka kukubwira ngo izi nkuru zose ntaco zokumarira utakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ihane wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko nta wundi agakiza kabonerwamwo atari Yesu Kristo umunyenazareti, kandi nta wundi muhuza hagati y'Imana n'abantu atari Yesu Kristo. Nongere ndababwire ngo nta wigeze kubona Imana atari nta n'umwe yigeze kubona Imana, twamweretswe twamumenyeshejwe na Yesu Kristo. Reka dusome rya jambo twasoma mu minsi iheze. Nibaza ko hariho benshi bakurikirana ibiganiro byacu bamaze bafashe iryo jambo ngo umwana ari mu gikiriza ca se, atari umwana ari mu gikiriza ca nyina. Reka tuhasome mu Yohana igice ca mbere akarongo ka 18 haratubwira ngo oya twagiye hatariho murantunga, ariko umurongo ni uyu, niho havuga ngo nta muntu n'umwe yigeze abona Imana, ariko umwana w'ikinege nawe ubwiwe asanzwe ari Imana, akaba ari mu gikiriza ca se, niwe yayiduhishuriye. Murantunga Bibiliya yanje niyi, ariko kubera yuko ntashoboye kubona neza nakoresheje iyi iri hano muri iki cuma kugira ngo nshobore ngira ngo niyo traduction canke niyo nshasha bavuga. Ariko kandi mwitondere cane cane izi Bibiliya ziri muri mwene aya matelefone, murambarira izi Bibiliya zo mu matelefone niz'uwundi muntu, mugume mukurikirana muraba, kuko bene kuzishira muri telefone barafise uburyo bwo kuzihindura, ugasanga nibo bashoboye gushiramo ibindi bice canke no gukuramwo ivyo bagomba. Mwitonde rero muzoze murahinyuza murabe yuko Bibiliya zanyu zigikwiye. Inshuti zanje ndanezerewe no kuba ndabaganirije kuri izi ntama canke inyana z'inka z'akagajo. Numva ko hakenewe, uko nabisomye hakenewe imwe, ariko cane cane murumva yuko hari ivyo twimirije bigoye. Reka dusenge dushime Imana. Uhoraho Mana yanje, ndagushimiye kuko wewe uri Imana ihoraho, wewe uri kibirengeye waremye ijuru n'isi, ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe uragahora ku ngoma. Mana, ndakweretse abo bantu bakurikiranye kino kiganiro bipfuza kumenya byinshi ku bihe tugezemo. None rero Mana, nsavye ngo ubugurure imitwe, ubugurure ubwenge, ubugurure amaso, kugira ngo bashobore gutahura ubugombe bwawe. Turazi yuko Mesiya ari mu kuza, kandi igihe databuja cyo kwitegura niki. Turasavye rero ngo duhe inkomezi, na cane cane muri ibi bihe bitoroshe, kugira ngo dushobore kunesha mu ngamba ziriho, mu rugamba ruriho ruza rugomba gukura abantu mu byo bizera. Yego tubigusabye tukwizeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.